Banywanyi ba Hejuru TV niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko n'amakuru adasanzwe muza gukurikira biriko bivugwa cane muri politike hamwe n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. Reka ntangure aya makuru mbaramutsa kandi mbahakaze aho muherereye hose abadukurikiye bari mu Burundi mu bice bitandukanye mu bisagara no mu ntara. Ndabaramutsa kandi ndabahakaze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi, abari ku mugabane wa Afrika mu bice bitandukanye, ya mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero ndetse n'uburaruko, bari ku migabane ya kure harimo Amerika, Buraya, Aziya, Australia n'andi hagiye hatandukanye. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru adasanzwe. Tubafitiye ingingo zigiye zitandukanye, hari byinshi turungike n'amasoko yacu ari irya nino mu nzego zitandukanye ndetse no mu bice bigize igihugu c'u Burundi. Hari biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenye muri uyu mwanya. Icambere tuza kugaruka ko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi FDNB biravugwa ko afungiwe muri presidence aho ni biro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Mukaza gukurikira ayo makuru yose ku buryo burambuye. Prime Niyongabo rero ngo yoba amaze iminsi ine atagaragara kandi atamirimo ahabwa, ndetse akaba atari mirimo ariko ahereza abo arongoye. Vyinshi rero kuwatanze amakuru no musirikare akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, tukaza kubigaruka ko muri aya makuru. Mukaza kumenya kandi n'impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu mu biro vyiwe. Ari rero ku munsi w'ejo mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye yakomboje abashikiranganji bane no mu biro vy'umukuru w'igihugu, yoba yarakoze impinduka agira uwo abogoza ndetse ahita ategeka ko asubirirwa. Muri ayo makuru rero kuri izo mpinduka zikomeye cyane turaza kubigaruka ko muri aya makuru ku buryo bw'idonido. Abashikiranganji bane bidogerwa cyane, abandi ku munsi w'ejo boba barasubirijwe ariko bobo bagumijwe muri leta. Ivyo byose turaza kubigaruka ko n'amazina kunda kuboneka cyane mu bibazo abene gihugu ndetse n'imyidogo bene gihugu baba bafise. Ivyo navyo rero tukaza kubigaruka ko nako kandi hari ishiramwe ry'ubwishingizi rihejeje guhagarikwa kubera imvo muza gukurikira muri aya amakuru. Ingozi rero habaye kubisikana hagati ya Buramatari yahora ayoboye intara ya Ngozi na Buramatari mushasha. Ko vyagenze nako tukaza kubibagezaho muri aya makuru. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter, inkuru iriko ihanahanwa ni iry'ifungwa General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi FDNB. Biravugwa ko rero afungiwe muri presidence aho ni mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru ahari nuko ujejwe abasirikare mu biro vy'umukuru w'igihugu atangaza ko Prime Niyongabo amaze iminsi ine atamirimo atanga canke akora, ndetse bosi wiwe Prime Niyongabo gakaba atakintu yahawe uwo n'ubundi akurikiza amabwiriza ya Prime Niyongabo. Ngo hoba hagiye gusha inyuma y'inkuru zitandukanye zagarukaga ku kungene Prime Niyongabo na General Varisito Ndayishimiye batamiranye neza, ndetse bikajana n'amakuru ya coup d'etat yagiye ragaruka ko n'abene gihugu abategetsi batandukanye no ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwezi guheze kwa Nyakanga. Kindi rero nuko imbere yuko Varisito Ndayishimiye aja mu gihugu ca Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yasize yanditse ikete rikura Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi, ariko Gervais Ndirakobuca yanka gusinya kuri iryo kete. Bikavugwa kandi ko Brigadier General Jules Ndihokubwayo sanzwe ajejwe protocole y'umukuru w'igihugu gashobora gushirwa muri ayo mabanga yahora jejwe Prime Niyongabo. Ibyo byose rero bikaza binakurikira n'izindi nkuru zigiye zitandukanye zagiye zigaragaza ko mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakora impinduka. Ku munsi w'ejo rero naho uwitwa Renova Tabo yaraye abogojwe mu biro vy'umukuru w'igihugu.
Ambasaderi Renova Tabo yari arongoye ibiro bijejwe amategeko mu biro by'umukuru w'igihugu yarayakuwe ndetse asubirizwa na Jean Baptiste Baribonekeza. Bose uko bari babiri bize ivyigwa vy'amategeko barazwi mu mabanga atandukanye. Renova Tabo yamenyekane cyane serukira Burundi Geneve mu Busuwisi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho yama ariko arasigura ibinyoma vya leta y'u Burundi. Azwi kandi nk'uwagize uruhara muri dosiye y'ibitaro Kira Hospital hafatanije na Colonel Innocent Alfred Museremu. Jean Baptiste Baribonekeza yabaye umukuru wa CNIDH agira kabiri. Kiringo ciwe caranzwe no gupfukira ivyaha bikomeye cyane byo guhonyora agateka kazira mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ivyo vyatumwe umurwi CNIDH utakaza agaciro mu makungu, ivyo bita stati A. Kuwa kane uheze Perezida Varisito Ndayishimiye yatangaje ko hari umuhanuzi wiwe yahatswe kumukoresha amakosa akomeye. Perezida Ndayishimiye yahatswe kuja kururukira indege muri Tanzania mu gihe yaratasha avuye muri Amerika. Umuhanuzi wiwe niho yamubwira ko ashika yicwa ku kibuga c'indege Bujumbura. Umuhanuzi rero ngo yoba ari Renova Tabo. Nta nyishu dufise muri aya makuru rero n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko tubandanya tubatoreza turabandanya gukurikirana ivyizi nkuru zombi ya Prime Niyongabo ndetse n'iyu yasubirijwe ari we Renova Tabo yahora ajejwe amategeko mu biro vy'umukuru w'igihugu, nawe yaraye akuwe mu mabanga ndetse ahita asubirirwa. Hari inkuru rero abantu benshi bagarutse ko inyuma yikurwa mu mabanga ry'abashikiranganji bane ku munsi w'ejo, n'abashikiranganji bane bidogirwa rero cyane ariko bo baraye bagumijwe muri leta. Domine Banyankimbona n'uwa mbere ni umushikiranganji w'ubutungane yibutsa benshi akarenganyo kari mu bushikiranganji ajejwe. Imanza zubakiye ku biturire, indiri z'abapfunzwe ntibacirwe imanza, baguma bafunzwe kandi barahejeje umunyororo, indiri z'abafungiwe ivyumbiro vyabo. Domine Banyankimbona ko yibutsa imisi yose ko amajambo meza ya Perezida Ndayishimiye atandukanye n'ingero. Akarenganyo niko kiganje mu Burundi mu gihe umukuru w'igihugu asemerera buri munsi nk'ushaka guhindura ibintu. Tungane ngo bwohinduka gute bukirongowe n'umwamikazi w'akarenganyo. Martin Niteretse n'umushikiranganji wa kabiri benshi bafata ko ahuruduka mu vyo avuga, agatangaza ingingo atabanje kuraba uko zihuye n'amategeko. Umugambi wo gufuta abashinga ntahe kwagiriza abaharanira agateka kazira muntu ko batanga amafaranga mu mirwi y'iterabwoba bikarangira ubutungane bubejeje kwadukana ko abana batazwi na base batazosubira kwandikwa mu makomine, nayo banyina bakazohora bakubitwa bibugenze, kubangamira umugambwe CNL n'ibindi byinshi. Mu mwaka umwe gusa kamaze mu mabanga Martin Niteretse womengo amaze imyaka yose y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kwambara amabi yose yaranze abashikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu. Hinduka Varisito Ndayishimiye rero abwira abarundi ngo biragoye kubibona ngafisi abashikiranganji barimo na Martin Niteretse. Ibrahim Uwizeye nawe yibutsa abarundi ivyo babuze mu buzima bwabo bwa misi yose. Igihugu kitagira amazi n'amatara, igitoro gikuranya kura no kuzimba, ubuzima buzimvye. Ibrahim Uwizeye rero ngo yibutsa abarundi ko bafise ubutare bukomeye ariko ataco bubaha, kubama turirimbira ariko tukaguma turi mu bihugu ca nyuma mw'iterambere. Mu ndwi iheze umukuru w'inama nkenguzamateka yari yahanuye Ibrahim Uwizeye gutanga imihoho, niko nk'uko abantu benshi bagiye babivuga. Ibrahim Uwizeye yabitse amabanga akomeye y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye, biragoye ko akomwakomwa. None impinduka ngo yoba iri hehe? Undi yidogerwa cyane n'igice kinini ni François Habyarimana, ndetse anidogirwa n'igice kinini c'abakozi ba leta. Abo nabo birazwi ko ari abigisha, agashahara gato mu buzima bubandanya kuzimba, amashuri yagizwe kirimbiro ry'imbondakure n'umugambwe, abigisha batagira ijambo, akarenganyo mu mashuri n'ibindi byinshi nivyo François Habyarimana yoba yibutsa abantu. Yidogerwa rero n'abarenganijwe bazo biherutse vyo guhakaza abigisha bashasha. François Habyarimana akidogerwa n'abanyeshuri ba kaminuza bari nkaga Prebuse kabo bigoranye. Yidogo rero n'umurengera mu gisata ajejwe n'impambamye mu rugero rw'iterambere ry'u Burundi mu gihe
agaciro k'amashure kaguma gakoroka. Abo bane rero bibutsa ko ibiharuro vy'umukuru w'igihugu mu guhindura abashikiranganje bitandukanye n'ibibazo vy'abanyagihugu. Inkuru rero yindi igezweho nuko ishirahamwe ry'ubwishingizi rya UCAR rihejeje guhagarikwa kubera ubutunzi bwayo butifashe neza. Urwego rwa leta rujejwe kugenzura ivyerekeye gutegekaniriza impanuka assurance rihejeje kubuza kuri uyu wa gatatu kwezi kw'icumi ishirahamwe UCAR gutanga amasezerano yo gutegekaniriza impanuka y'ubwoko bwose canke kuyongereza ikiringo gushika izindi ngingo zifashwe. Iyo ngingo rero yafashwe kuko UCAR itashoboye gushira mu ngiro ndinganizo zo kunagura ishirahamwe kandi ko ubutunzi bwayo butifashe neza, ivyo navyo ngo bigatuma inyungu z'abateganirijwe bakingiwe n'amasezerano n'abandi baheraniwe zigeramirwa. Iyo ngingo rero ikaba yatanguye kuja mu ngiro kuva aho menyesherejwe iyo shirahamwe kwigenekezo rya 14 kwezi kw'icenda 2023 kuko biri muri iryo tangazo. Mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu kwezi kw'icumi habaye kubisikanya hagati ya buramatari yahora ayoboye intara ya Ngozi na buramatari mushasha. Gukurikirana cane amakoperative akoresha uburyo bwa leta no guhimiriza abayaruhukiyemwo kwama ku kive kuko akazi katari mu biro ahubwo ku rubuga. Hari ukugwiza bakunzi b'intara n'abayiterera kugira ngo ibikorwa vy'iterambere birushirizeho kurangurwa. Hari gushira inguvu zose zishoboka mu guheraheza ibikorwa vyo kubaka ikibuga c'inkino Agasaka. Iyo nimwe mu migambi myinshi Desire Minani buramatari mushasha w'intara ya Ngozi yashikirijwe kuri uyu wa gatatu kwezi kw'icumi 2023 aho haba kubisikanya hagati we na Emmanuel Ntaconsanze yahora arongoye intara ya Ngozi. Desire Minani agahamagarira abanyagihugu kudashira imbere imyidogo baca ku mbuga ngurukana bumenyi ahubwo ngo bamwironderere bamuyagira ibitagenda neza canke batange intererano yo kubaka intara ya Ngozi, ntaranga idasanzwe uko izoba umugwa mukuru w'intara nshasha ya Butanyerera. Abanyengozi ngo bashire imbere bahuza ibibatandukanye ngo nibihabwe ikibanza. Buramatari mushasha w'iyo ntara ya Ngozi akaba yahamagariye kandi abenegihugu gukorana babane neza kuko intara ni ya bose. Birori vyo gushiki Buramatari mushasha w'intara ya Ngozi bikaba byari biteganijwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 muri komine Kiremba. Aho rero ni mu ntara ya Ngozi niyo makuru masha ariko araturukayo. Hari zindi nkuru rero zigiye zitandukanye nguko vyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Ubwo kandi umushikirangaje Ezekiel Nibigira asubirijwe afise amanota 100. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba hejeje guhindura abashikiranganje ku munsi w'ejo. Umwe mu bahinduwe akaba ari umushikiranganje w'injira ry'u Burundi muryango wa Afrika y'ubuseruko inkino garuka n'imico kama Ezekiel Nibigira, ariko nawe yasubirijwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2 Nyakanga mu gihe ariko arishura ibibazo by'abamenyesha makuru. Umushikiranganje wa mbere Javendira Rakobuca akaba yarashikirije abashinga amateka bakoraniye hamwe n'abakenguza amateka ko umushikiranganje yarongoye bufise amanota 100%. Umushikiranganje wa mbere akaba yari yaramutse aja no gushikiriza imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka ivyaranguwe na leta mu mezi 3 aranguye. Nabakengurukiye cyane banywanyi mudahwema gukurikira iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Tuzosubire kubana ku munsi w'ejo. Mane bahezagire.